Muy buenas tardes, amados amigos. Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano aha muri Quito, Ecuador. Es para mí una bendición grande Kuri jewe n'umugisha udasanzwe kubana namwe en esta ocasión muri para kano compartir kanya unos kugira ngo momentos dusangire umwanya w'ikiyago cyo mu buryo bw'impwemu alrededor ku de la bijanye palabra de Dios n'ijambo ry'Imana, y ver nuko dónde nos encontramos turabe en aho este tugeze día postrero. kuri uno munsi wa nyuma. Para esta ocasión Muri kano kanya nuestro tema será icigwa cacu el aza kuba ari misterio ibanga de las dimensiones. ry'uburinganire. Leamos Dusome San Juan capítulo 1 verso muri 1 Yohana mutagatifu igice ca mbere umurongo wa mbere donde nos dice kugeza ku murongo wa 18 en el ahatubwira principio ngo era el verbo y ubwa el mbere na verbo mbere jambo era yariho con Dios, kandi jambo y el yahoranye verbo n'Imana era Dios. kandi uwo jambo yari Imana. Este era en el principio Uwo yahoranye con Dios. n'Imana ubwa mbere na todas las mbere, cosas por él vyose fueron vyaremwe hechas, nawe. y sin él nada de lo que ha sido Mu vyaremwe hecho, byose nta y kintu sin na él nada kimwe de lo que ha sido hecho mu vyaremwe fue byose nta kintu na hecho. kimwe kitaremwe En nawe. él Muri estaba we la vida, harimwe y la ubugingo vida kandi ubwo era la bugingo luz bwari de umuco los hombres. w'abantu. La luz Uwo en las muco tinieblas wakira resplandece, mu mwiza, y las tinieblas ariko mwiza no prevalecieron ntiwo contra wakiriye. ella. Hubo un hombre enviado de Haje Dios, umuntu el yatumwe cual se n'Imana, llamaba Juan. izina ryiwe ni Este vino Yohana. por testimonio Uwo para yazanywe que diese no kuba igishinga testimonio ntahe de la luz, ngo ashingire a fin intahe de que todos umuco creyesen kugira ngo por bose él. bizere ku No bwiwe. era él la luz, Uwo si we sino wa para que muco, diese ariko testimonio kwari ugushingira de la intahe luz. umuco. Aquella luz verdadera Umuco w'ukuri que alumbra wakira a umuntu todo wese hombre venía wari a kuraza este mundo. muri iyi si. En el mundo estaba, Yari y el mw'isi mundo por él fue hecho, kandi isi yaremwe pero el nawe, mundo ariko isi no le conoció. ntiyamumenya. A lo suyo vino, Yaje mu y vyiwe los suyos ariko no le abiwe recibieron. Mas ntibamwakiriye, a todos los que le recibieron, ariko a bamwakiriye los que bose creen en su nombre, abizeye les izina dio ryiwe potestad yabahaye de ser ububasha hechos bwo gucika de Dios, abana los b'Imana, cuales no son engendrados nibo de batavyawe sangre, ni de voluntad de n'amaraso carne, canke no ni de kwipfuza voluntad de k'umubiri varón, canke no sino kwipfuza k'umugabo, de Dios. ariko bavyawe Y n'Imana. aquel verbo Kandi uwo fue jambo hecho carne yihaye y umubiri habitó abana entre nosotros. natwe, Y vimos su gloria, twitegereza gloria como ubwiza del bwiwe, unigénito n'ubwiza del Padre, bumeze nk'ubw'umwana lleno de w'ikinege gracia ava kwa y se, de verdad. yuzuye ubuntu n'ukuri. Juan dio testimonio Yohana de él amushingira y intahe, clamó diciendo: arasemerera Este es ati, de quien yo decía, uwo ni we el que navuze, viene después de mí ntuzi inyuma es yanje, antes de mí, niwe yari uwa porque mbere era kuri jewe, primero que yo, kuko yariho ntarabaho. porque de su plenitud tomamos Kuko ibibogaboga todos, muri we y gracia arivyo twahawe sobre ko gracia, twese, n'ubuntu y gracia sobre bugerekeranye gracia. n'ubundi, Pues la n'ubuntu ley por bugerekeranye medio de n'ubundi. Moisés fue dada, Kuko pero la ibyagezwe gracia y la verdad ibyazanywe na vinieron Mose, por medio ariko de ubuntu Jesucristo. n'ukuri A byazanywe Dios na Yesu Kristo. nadie le vio Nta jamás. muntu yigeze El kubona Imana na unigénito rimwe. Hijo que Umwana está en el w'ikinege seno del Padre, aba mu gikiriza ca él se le ha niwe dado yayimenyekanishije. Que Dios bendiga Ese Imana nuestras yohezagira almas con su ubugingo palabra bwacu y nos ikabuhezagiza permita ijambo ryayo entenderlo. kandi ikatwemerera Nuestro tema es kuritahura. Icigwa el cacu ni misterio ibanga de las dimensiones. ry'uburinganire. Pueden tomar asiento si tienen Murashobora la gufata bondad. ivyicaro vyanyu. En esta lectura que hemos Muri iki tenido, canditswe duhejeje gusoma, hemos visto que hay twumvise ko hari otras dimensiones. ubundi buringanire, Y hemos visto kandi que twumvise Dios yuko nadie Imana le vio jamás. ata muntu n'umwe yigeze Pero sin kuyibona. embargo, a través de Ariko la yamara Escritura, biciye mu vyanditswe nos dice que Dios le turabwirwa apareció ko Imana al yiyeretse profeta umuvugishwa Moisés, le Mose, había aparecido también al profeta yari patriarca yariyeretse Abraham, umuvugishwa na le había sogokuruza aparecido Aburahamu, también kandi yari a yariyeretse vyongeye Noé, na Nowa, le había aparecido también yari yariyeretse a kandi na le Enoke, había aparecido también yari yariyeretse kandi a Adán. na Adamu. Ven, ustedes estuvo hablando con Adán Nitegereze yaganiriye y con avuganye na Eva, Adamu hamwe na Eva, y con todo y eso
ariko hamwe n'ibyo byose ibyanditswe bikavuga ngo nta muntu n'umwe yigeze kubona imana na rimwe. Imana ubwayo mwitegereze namwe iratubwira kuvayo igice ca 33 murongo wa mbere ukabandanya, kandi reka dusome iki canditswe igice ca 33 murongo wa 11 ukabandanya, haravuga ngo vamos a ver aquí katurabe hano capítulo 33 igice ca 33 reka duhere ku murongo w'icenda, haravuga ngo Mose yamara kwinjira mu ihema, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara ku muryango waryo, uhoraho akaganira na Mose. Abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze ku muryango w'iryo hema, bakava hasi, umuntu wese agasenga ari ku muryango w'ihema ryiwe, uhoraho akiganirira na Mose imbona nkubone, nk'uko umuntu aganira na mugenzi we. Maze Mose agasubira aho bashagaje, ariko umufasha wiwe Yosuwa mwene Nuni w'umusore ntiyava kuri iryo hema. Uyu Yosuwa niwe yabaye umusubirizi umuvugishwa Mose, ariko murabe ingene igihe cyose yari ari hehe mu ihema, kandi yari umukozi wa Mose, nk'uko umusubirizi wa Eliya yari Elisa, umushumba mukozi wa Eliya. Rero murabe namwe ngabandanya havuga ngo, maze Mose abwira uhoraho ati, raba, wambariye ngo dugana abo bantu, ariko ntiwamenyesha uwo udutumanye. Yamara waravuze uti, ndakuzi izina, kandi wagiriwe ubuntu imbere yanje. None rero ndakwinginze, asangwa naragiriwe ubuntu imbere yawe koko, nonyereke imigenderere yawe, kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe, kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishura ati, ubwanje nzokwijanira namwe, mbashikane amahoro. Mose aramwishura ati, ubwawe nutajana natwe ntudukure ino. None niki comenyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe, twe n'iryo hanga? Mbega suko wojana natwe, bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi? Uhoraho yishura Mose ati, nico uvuze naco ndagikora, kuko nakugiriye ubuntu nkakumenya izina. Mose aramwishura no kuvuga Mose, nuko aravuga ati, ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishura ati, ukugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko nduhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira, ngirira ikigongwe uwo nzokigirira. Kandi ati, ntiworaba mu nyonga hanje, kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati, he, raba, hariho ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri ico gitandara ahameze nk'igihoro, gukingiriza urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye. Mpeze nkureho urushi rwanje, urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Murabe kino kintu gikomeye cyane cyari kuba, Imana iriko iraca imbere ya Mose, nuko akabona ibitugu vy'Imana, kuko aha niko haravuga ngo, mpeze nkureho urushi rwanje, urabe mu bitugu vyanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka.
rero murabe ingene hano imbere gato hariya ku musozi Sinayi Mose yaraduze ku nshuro ya kabiri, kuko inshuro ya mbere ubwo yari yaduze turabona ko igihe yamanuka afise ibisate by'amabuye byanditswe ko ibyagezwe, nuko agasanga abantu bameze nk'uko bari bameze, yamenaguye ibyo bisate by'ibyagezwe. Rero Mose yategerezwa gusubira ku musozi. Yari yamaze iminsi 40 yisonzekeje hariya ku musozi Sinayi igihe yari yaduze, nuko aronka ibisate by'amabuye byanditswe ko ibyagezwe, hanyuma aramanuka amenagura ibyo bisate by'amabuye. Yategerezwa rero gusubirayo. Imana iramubwira ati, nawe rero niwibazire ibisate bibiri by'amabuye. Ati rero ubu ni wewe witegurira ayo mabuye, ibyo bisate by'amabuye, uduge hariya. Aravuga uwo arahabarira Mose ati, wibazire ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ivya mbere, nanjye nzokwandika kuri ibyo bisate amajambo yari ku vya mbere wamenye. Ejo mu gatondo buce witeguye, uzuduge umusozi Sinayi mu gatondo, urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Murabe aho Mose yari kurenguka kugira ngo aronke ijambo ry'Imana, ni hejuru mu gasozi, hejuru ku musongero w'agasozi. Ibyo kandi bishushanya ko ahantu ahagaragara ubukozi bwa Mose ku munsi wa nyuma ni hehe? Ni hejuru mu gasongero k'umusozi wa Siyoni, umusozi w'Imana, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi murabona ko ni ngaho mu gasongero k'umusozi niho Imana yasituye ya mabuye, bya bisate by'amabuye, aho yanditse ibyagezwe. Rero mwitegereze ngene ku munsi wa nyuma Imana izositura. Imana yamye isitura kuri uwo musozi, ari uwo musozi wa Siyoni, amabuye mazima, aribo twebwe twese abo muri iki gihe cacu n'abo mu bihe byaheze. Ariko muri ayo mabuye yose azositura rimwe, ibuye ridasituwe n'amaboko. Ndetse kandi twebwe twese ntitwasituwe n'amaboko, ahubwo twasituwe n'Imana nzima, twasituwe na Yesu Kristo. Yesu Kristo mu mubiri wa Teofaniya agaragariye uva mu goja mu kindi, yamye asitura n'amabuye mazima, abahamagara begeranya, ndetse akora muri bo ukuvuka bwa kabiri mu kwizera Kristo mukiza wacu, hamwe no koza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo no kuronka mpwemu yera. Nuko uko niko rero twagiye turasitugwa, kandi twashizwe ku musozi wa Siyoni, ku musozi w'Imana, umubiri w'ibanga w'Umwami Yesu Kristo. Kandi murabe ngene mu bundi buringanire ibyo byose byamye bibera mu bundi buringanire, nuko bigagaragara mu buringanire bwo ngaha ku isi. Rero mwitegereze ingene Mose nawe nyene yarafitanye isano n'ubu bundi buringanire, aho Imana yari kandi niho Imana yakorera. Rero Mose yaraduze ku musozi kugira ngo aho aharonkere ubundi bushasha ibyagezwe vy'Imana vyanditswe kuri ibyo bisate by'amabuye Mose yarashiriye Imana ngaho. Murabona ko ari mu gatondo. Rero murabona kandi ko ari mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, niho Imana itegeka ko Mose aduga ku musozi w'Imana. Mbega niko gice kihe cy'umusozi w'Imana? Haravuga ngo ejo mu gatondo buce witeguye, uzuduga umusozi Sinayi mu gatondo, urenguke imbere yanje ku gatwe k'uwo musozi. Rero mwitegereze, Mose yarari mu gice cyo hepfo, ariko hanyuma yaturaza kuduga mu gice cyo hejuru. Kandi turabona yuko Mose mu kiringo cy'ibyagezwe yamye ari mu gice cyo hasi muri iki gice ngaha, kuko ikiringo cy'ibyagezwe gihuye n'igice cyo hanze, kandi yamye ari ngaha hepfo mu gice cyo hanze, ariko Mose ateruza kuduga.
aduge kuri uno musozi arenguke imbere y'Imana ku munsi wa nyuma mu gatondo, ku munsi wa nyuma mu gatondo k'ikimpumbi c'indwi, mu gatondo k'ikiringo c'ubwami, no mu gatondo k'igihe c'iburuko zifuruka ngaha hejuru, mu gihe c'iburuko zifuruka aturuza kurenguka ngaho. Kubw'ivyo rero murabe ingene aduga ngaha hejuru ku munsi wa nyuma, mu gatondo k'umunsi mushasha w'ikiringo, no mu gatondo k'ikiringo gishasha, umunsi mushasha w'ikiringo, kugira ngo arenguke imbere y'Imana, nuko aheze aronkere ngaho ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryanditswe ari Imana iryandika, mwitegereze namwe. Rero turabona ko ivy'Imana ari kwandika kuri arya mabuye, bijye bisate vy'amabuye, tubona rero yuko Imana yari kuzovyandika ku bisate vy'umubiri, umutima w'ikiremwa muntu. Kubw'ivyo rero Imana yari kuzokwandika ku mutima, ku bisate vy'umutima wa Mose, ikandika ijambo ryayo hariya hejuru, hariya mu gasongero canke mu gatwe k'umusozi wa Siyoni, umusozi w'Imana, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kandi izohamagara ngaho hejuru abatojwe n'Imana bose, kandi Imana izokwandika mu mutima w'abo bose nabo nyene handika ijambo ryayo, biciye mu kuvugwa k'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, biciye mu bukozi bwa Mose. Kuko nibiciye mu bukozi Imana ishira mu muvugishwa, nivyo bituma hanyuma Imana yandika ijambo ryayo mu mutima no mu bugingo bw'abantu. Ariko ninde? Ni Imana, ni mpwemu yera niyo ikora ico gikorwa, niyo yandika iryo jambo mu bugingo, mu mutima w'ibiremwa abantu. Rero mwitegereze ingene ku munsi wa nyuma Imana izobira kirandika mu bugingo, mu mutima w'abatorejwe n'Imana, nk'uko yanditse muri bino bihendwi by'ishengero, mu bugingo, mu mutima w'abahungu n'abakobwa b'Imana, biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye mu bamarayika biwe ntumwa. Rero ku munsi wa nyuma naho turabona yuko hariho amabuye mazima, mu gihe cy'uburuko zifuruka, nk'uko habaye amabuye mazima mu ntambuko canke mu bihendwi by'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu banyamahanga. Rero ni ku munsi wa nyuma niho byongeye, niho Imana izokwandika mu bugingo, mu mutima, mu mabuye y'inyama, mu mutima w'ubwoko bw'Abaheburayo, ku bisate vy'umutima w'ibihumbi 144 by'Abaheburayo. Imana izohandika ijambo ryayo, amabwirizwa yayo, biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragariye ariko aragaragaza ubukozi bwa Mose, ubukozi bwa Eliya, hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Ubwo n'ubukozi buhambaye butatu bwasezeranwe ko buzokwigaragariza mu gihe cy'uburuko zifuruka, hamwe n'ikiringo c'ubwami. Murabe ingene byongeye ubukozi bwa Eliya bwaje buvuye mu gice cyo hanze, no kuvuga ngo bwavuye hariya mu kiringo c'ivyagezwe, hanyuma bwaraciye nahera, arico ari kiringo c'ubuntu. Vyagenze gute? Nuko rero bwaciye biciye mu kugaragara k'ubwo bukozi mu nteguza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, mu kugaragara k'ubukozi bwa Eliya muri Yohana Umubatizi bwari buri mu gice cyo hanze, kuko Yohana Umubatizi yari uwo mu kiringo c'ivyagezwe, ndetse kandi n'igihe ubwo bukozi bwagaragarira muri Elisa bwari buri mu kiringo c'ivyagezwe. Nuko rero ni mu gice cyo hanze, kandi igihe bwagaragarira mu mvugishwa Eliya bwari buri mu kiringo c'ivyagezwe. Ku by'ivyo rero naho nyene buri mu gice cyo hanze, ku kugaragara k'ubukozi bwa Eliya muri Eliya w'Utishubi kuri mu gice cyo hanze. Rero murabe ingene bwimukiye mu kiringo c'ubuntu, nuko bugaragara muri Revera William Branham. Hanyuma mwitegereze ingene ivyo vyabereye ngaha mu gihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, ingene ubukozi bwa Eliya bwaduze buva mu gice co hanze buja ahera, buva ahera byarasezeranije yuko buzoja ahera ha cane mu kugaragara kwa gatanu k'ubukozi bwa Eliya, hamwe no mu gushitswa kumwe mu myelayi ibiri nka Eliya mu kugaragara kwiwe kwa gatanu.
ari kumwe no kugaragara kwa kabiri kwa Mose nk'uwundi wo mu myelayo ibiri. None ninde azana ubwo bukozi? Buzanwa na Yesu Kristo muri mpwemu yera, ndetse ni nawe agaragaza ubukozi bwa Yesu, ndetse kandi agaragaza n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro ya kabiri. Murabe ingene buno bukozi buduga mu gihe cy'ibikoze furuka. Kubera iki? Kuko Yesu Kristo muri mpwemu yera yagiye araduga ava mu gice cyo hanze aja hera, ava hera aja ahera ha cane. Mbega Yesu Kristo yarari mu gice cyo hanze neza cane. Mbega Yesu ntiyavuze ati Aburahamu yipfuje kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa. Barababwiye bati ntufise n'imyaka 50 ukavuga ngo wabonye Aburahamu. Yesu arababwira ati imbere yuko Aburahamu abaho ndiho. None ibyo bishoboka gute? Kandi Yesu yabyawe n'inkumi Mariya. Uwabyawe n'inkumi Mariya nujya mu birufadika, ariko uwarari imbere mwujya mu birufadika yabaye imbere y'Aburahamu, yabayeho n'imbere ya Adamu, yabayeho imbere y'umuntu wari we wese. Ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yaranye ubwa mbere na mbere n'Imana, kandi uwo jambo yigize umubiri aba hagati muri twebwe. Murabe ingene jambo yigize umubiri akaba hagati muri twebwe. Jambo yahoranye n'Imana, jambo yari Imana, kandi uwo jambo niwe yaremye ibintu byose. Rero mwitegereze ingene Yesu Kristo mu isezerano rya kera, igihe Aburahamu yabona umunsi wiwe, Kristo yaravuze yuko Aburahamu yanezerewe igihe yabona umunsi wiwe. Mbega ibyo byabaye ryari? Turana ko igihe Sodomu na Gomora byari bigiye gusambagurwa, haragaragaye Elohim ari kumwe n'abamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikaheli, kandi bariyeretse Aburahamu. Aburahamu arabazimana ikimasa kenuze, ni kuvuga ngo yabazimanye indya nziza, abazimana imitsima yokejwe mu ifuru, abazimana n'ifromaje n'ibindi indya nziza ziryoshe. Elohimu nawe aremera ubutumire bwa Aburahamu. Aburahamu yaravuga ngo kuko nico gituma mwebwe muciye hano, nuko rero ndaboza ibirenge, nkora umukungu ku birenge byanyu, hanyuma ndabazimane imfungurwa nziza. Aca atuma koko botegura izo mfungurwa nziza, nuko barafungura Elohim, Gaburiyeli na Mikaheli. Kandi Aburahamu yarari kumwe nabo, kandi mu by'ukuri na Aburahamu nawe nyene yari karafungura. Nuko Aburahamu aranezerwa abonye umunsi w'umwami, abonye umunsi w'umwami Yesu Kristo, kuko we ngaho yariko arabibona mu buryo bw'imbere y'igihe, yari karabona kuza ko mwami abibona bitaraba. Rero mwitegereze, mbega ukuza ko mwami kwari kuba komeze gute? Yari kuza mu buryo bugaragara, kandi yari kuza ameze nk'umuntu umuvugishwa yashobora kurya agasangira n'abana b'Aburahamu, kuko mu gihe hari kuzoshitswa ivyari vyerekanywe ngaho, mu gihe aho byari kwigaragaza hari kuba hari uruvyaro rw'Aburahamu. Ubwa mbere uruvyaro rw'Aburahamu mu buryo bw'umubiri, bariko barabona kuza kwa mbere kwa Kristo. Ku munsi wa nyuma naho uruvyaro rw'Aburahamu, kubwo kwizera kw'Aburahamu, uruvyaro rw'Aburahamu biciye muri Yesu Kristo, muri Adamu wa kabiri, hamwe na Isaka wa kangahe? Isaka wa kabiri, hamwe na Salomo wa kabiri. Kandi biciye muri uko kugaragara ku munsi wa nyuma, turabona yuko
abana b'Aburahamu kubwo kwizera abaza biciye mu kwizera Kristo mukiza wacu bazoba bariko barabona Elohimu aje ubwa mbere na mbere mu nteguza ariho agaragariye, kandi biciye muri uko kugaragara bazoshobora kumubona ariko arafungura nk'uko abandi bantu bose bafungura. Hanyuma ku munsi wa nyuma mu wateguriwe inzira naho nyene tuzomubona mu wateguriwe inzira, kandi tuzoba turiko turumva biciye muri uko kugaragara, tuzoba turiko turumva ibintu bigiye kubaho vuba kuri ino si nk'uko Aburahamu yari karumva abwirwa na Elohimu agaragaye mu buryo buboneka. Yariko yumva iki? Yariko yumva impamvu y'urugendo rwiwe, impamvu y'igituma yaraje ngaha ku isi. Nitegereze namwe, Imana yari yavuze yuko yari yimanutse kugira ngo irabe ko ari byo canke atari byo ivyayishikiriye mu kugaragara kwayo hariya mw'ijuru, kandi yari yazananye n'abamarayika bayo bakuru Mikayeli na Gaburiyeli aribo bajejwe ingabo zose zo mw'ijuru. Kandi mwitegereze, ubwa mbere baciye aho Aburahamu yarari, hanyuma baragiye Gaburiyeli na Mikayeli muri Sodomu na Gomora, ariko Elohimu yagomanye n'Aburahamu amuhishurira ibintu byari bigiye kubaho, kandi Aburahamu ariko agerageza gusabira imbabazi umwishwa we hamwe n'umuryango wiwe, umuryango wa mwishwa we. Ariko Aburahamu yatanguye kuvuga ati ntiwohonya umugororotsi hamwe n'uwugabitanya bose ngo bajaniranye. Ibyo ntivyokorwa n'umucamanza w'isi yose, ubwo umucamanza w'isi yose, kuko Imana niyo mucamanza w'isi yose. Nuko Imana iramubwira, Aburahamu aramubwira ati ntabwo wohonya umugororotsi n'uwugabitanya ngo bajaniranye bose, nibyo, kandi uri umucamanza w'isi yose. Ibyo nibyo yashatse kuvuga. Ati habaye abagororotsi 50, mbega wohonya abo bantu bose? Aburahamu icyo yari kararondera kwari kugira ngo imbabazi z'Imana zaguke zicike kuri mwishwa we, kandi nami Imana yari igiye guhonya ico kibanza cose. Nuko rero Loti n'umuryango wiwe nabo nyene bari guca bahona. Imana iramubwira, Aburahamu aramubwira ati aho habaye abagororotsi 50, mbega wohonya ico kibanza cose? Aburahamu mwitegereze, iyo yashobora kwibaza yuko muri ico kibanza hari Loti n'umuryango wiwe, kandi ko baba baragwiriye kugeza ubwo bashobora kuba bakwira nk'abantu 50 bari kumwe nawe, canke n'imiburiburi akagira abantu 50 bari kumwe nawe, abarabizera Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nuko bakaba bari musi y'abirya bimazi by'ibitungwa baza baratangira Imana ku bw'icaha. Nuko rero iyo Loti aba yarakoreje neza igihe ari ngaho, nuko ntabe yariyeguriye gusa gukora hamwe no kurondera amahera no kurondera ikibanza gikomeye cyane hari Sodomu na Gomora, ahubwo akaniyegurira kumenyekanisha umugambi w'Imana, akamenyekanisha ijambo ry'Imana, Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nuko rero Loti yateroza kugira ikoraniro runaka ry'abantu 50 n'imiburiburi, kandi ico kirakomeye cyane ko Imana itemera ko hobaho amashengero arimwo abantu bari munsi ya 50 canke 51 harimwo na pastori n'imiburiburi. Nigane, nuko kandi nimwashobora kuronka buri mupasiteri wese akaronka abantu 50 abandanye kunigana, abandanye gukora kugira ngo urushengero rwo rubandanye gwiyongera, rubandanye gongerekana. Rero kandi ntuzubabazwe nuko utashikanye 50, canke uwashikanye 1000 nawe ntaza yishima avuga ati oya nuko jewe
nuko jewe nzi gukora cyane kurusha abafise bake. Oya, vuga uti zabaye imbabazi z'Imana kuba yarashize ngaha muri kino kibanza ca Amerika Latine na Karayibe abahungu n'abakobwa b'Imana abogejwe n'amaraso ya Kristo, mu yandi majambo abatsindanishirijwe. Kubw'ivyo rero n'abagororotse imbere y'Imana. Kandi kugira ngo Imana igire imbabazi hategerezwa kuba mu kibanza runaka, hategerezwa kuba abantu batari munsi y'igitigiri gisabwa. Kandi abo bagororotsi sibo bari gutakambira Imana basaba imbabazi. Ntiyari Loti n'umuryango wiwe, yari Aburahamu, ari we yari umuvugishwa w'ikiringo. Kuko yari umuvugishwa w'ikiringo, niwe yategereza gutakambira Imana agasaba imbabazi z'Imana kubw'abagororotsi bari babaye ku isi. Nico gituma biciye muri kahise ka Bibiliya turabona ko izo ntumwa zaba iz'ibihe by'icengero hamwe n'ibiringo barasenze Imana, baratakambiye Imana kubw'ihanga ry'Imana, kandi Imana yarabumvise. Murabe Daniyeli ariko asengera ihanga ryiwe, yatura ibyaha byabo hamwe n'ibyaha by'ihanga ryiwe, arondera imbabazi z'Imana. Ndetse turanabona na Mose nawe nyene ariko arakora ivyo nyene mu byagezwe. Igihe Imana yabwira Mose ataba abantu n'abantu babagararije, ati reka ndabahonye, nuko nzoguha irindi hanga ridasanzwe. Mose yaramubwiye ati ntugakora ibintu nk'ivyo. Mu majambo yacu yo ngaha ati ntugakora ibintu nk'ivyo. Abandi bantu bo mu yandi mahanga bazovuga ko wakuye aba bantu hariya muri Egiputa, hanyuma ntiwashobora kubashikana mu gihugu wasezeraniye, ubakureyo gusa kugira ngo uze kubicira mu bugaragwa. Kandi wewe kutashoboye kubashikana mu gihugu wabasezeraniye. Kubw'ivyo rero bazovuga ati yabakuye hariya muri Egiputa kugira ngo abicire mu bugaragwa, kuko ivyo arivyo yashaka. Nuko rero amahanga yose azogoma aravuga ivyo. Ntugakora ibintu nk'ivyo, ntugakora ibintu nk'ivyo. Rero murabe, mbega bishoboka gute yuko womengo ngaha umuntu ariko harahanura Imana, kandi kwizo mpanuro umengo ni nziza kurusha ivyo Mose, kurusha ivyo Imana yaribwiye Mose ko igiye gukora? Ivyo womengo ni nk'ibintu bidasanzwe byari bibaye, ariko uwo ni Kristo yariko yigaragariza muri Mose. Kristo yigaragariza muri Mose, nuko biciye muri Mose agasemerera agatakamba asaba imbabazi kubw'ikiremwa muntu, kuko kubera ko ingero y'icaha ari urupfu, urubanza rw'icaha ni urupfu, kandi buri muntu wese akwiye gupfa. Ariko Kristo yarakoze umugambi w'ubucunguzi, ari umugambi integuro y'ubuzima, kugira ngo ikiremwa muntu ntigitegerezwe gupfa mu gihe cihuje n'umugambi w'ubucunguzi. Kandi mwitegereze namwe ingene Imana iriko ishushanya Kristo, umugambi w'ubucunguzi, igikorwa c'ubucunguzi, kugira ngo bityo Imana ntihonye ikiremwa muntu. Yesu Kristo yarigeze kuvuga igihe kimwe ati iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma ari konyene, ariko kaguye mu ivu kagapfa gahunda impeke nyinshi. Ni ukuvuga ko amamiliyoni y'ibiremwa abantu yari kuza kuvukira mu bwami bw'Imana nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, nk'uko Yesu Kristo nawe umwana w'Imana yari ngaha ku isi. Kandi mu yandi majambo, izo ngano
izo ntete z'ingano zari kugira ishusho na kameremere ka ya ngano ya mbere rwa rutete rw'ingano ariko ari Yesu Kristo. uko niko rero bazogira ishusho na kameremere ka Yesu Kristo bafise ubugingo budashira kugira ngo babeho ibihe bidashira bari kumwe n'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. murabe uburyo Yesu Kristo agatete k'ingano kagwira ngene arondoka, nuko amamiliyoni y'abahungu n'abakobwa b'Imana bakinjira bagashika mu nteguro y'ubucunguzi bw'Imana. rero murabe ingene ino nteguro y'Imana ku munsi wa nyuma izo birimwo amamiliyoni y'ibiremwa abantu bafise ishusho na kameremere vya Kristo, bafise imibiri ihoraho kuko bapfuye bizera Kristo bazozuka, natwe bakiri bazima tuzohindurwa. ivyo nivyo ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, arico gituma Kristo yavuze ngo ariko aravuga ku bizera, ku bamwizera muri Yohana igice ca gatandatu murongo 39 kugeza ku 40 yaravuze ngo kandi ico wantamye agomba ngiki, agomba yuko mu vyo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. ni ryari Kristo yavuze ko azokora umuzuko? ni ku munsi wa nyuma. none umunsi wa nyuma ni uwuhe? icanditswe kiratubwira ku minsi ya nyuma, kandi mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo ariko aratubwira ku bijanye n'iminsi ya nyuma. yaratubwiye mu gice ca mbere umurongo wa mbere ukabandanya, kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kubasamura wa byose, niwe yahaye kurema isi. ni ryari yatuganirije yatuvugije biciye mu mwana wayo. Pawulo avuze ngo muri ino minsi ya nyuma, kandi haramaze guhera imyaka 2000 n'imiburiburi. none bishoboka gute ko bari babayeho mu minsi ya nyuma igihe Yesu yari karavuga ijambo ry'Imana mwakijya gihe, nuko hakaba haheze imyaka nk'ibihumbi 2000? mbega Pawulo yaba yari yihenze igihe yavuga yuko iyo yari minsi ya nyuma? oya. mutagatifu Petero nawe nyene yaravuze ku minsi ya nyuma mu gitabo cyo byakozwe n'intumwa igice ca kabiri umurongo wa 14 kabandanya igihe yavuga ku munsi wa Pentekote, igihe bose biyumvira ko bari baborewe, abari barose mpwemu wa Kristo mu cumba co hejuru. aravuga mu gice ca kabiri umurongo wa 14 kabandanya aravuga ngo ariko Petero ahagararana na bamwe 11 ababariza ijwi rirenga ati, yemwe Bayuda n'ababa Yerusalemu mwese, ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. aba ntibaborewe nk'uko mwiyumvira, kuko bo ari isaha 3 z'umunsi. ariko ibyo ntibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati, bizoba mu minsi y'iherezo niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari no mubiri wose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'imisore yanyu izobona ibyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi. mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. rero ni ryari Imana yavuze biciye mu mvugishwe n'Imana Yoweri, nk'uko Pawulo ariko arabivuga ngaha ko Imana izosuka mpwemu wayo ku bari n'umubiri bose? ni mu minsi ya nyuma. ni kuvuga yuko minsi ya Yesu hari iyi minsi ya nyuma yari yamaze gutangura, kandi igihe baronka mpwemu yera bari ko baba mu minsi ya nyuma, kandi n'ubu natwe turacaba mu minsi ya nyuma, kuko umunsi umwe imbere y'Umwami Imana ni nk'imyaka 1000 kuri twebwe ngaha kw'isi. kandi iminsi ya nyuma nayo
imbere y'Imana kubiramwo abantu ni ikimumbi ca gatanu, ikimumbi ca gatandatu hamwe n'ikimumbi c'indwi. Ni ukuvuga ko ari ivyo bintu bitatu vya nyuma ibyatanguye igihe Yesu Kristo yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka. Rero mwitegereze ingene hamye hagenda harahera imisi ya nyuma, kandi ubu twongeyeho kirangamisi imyaka gucegwa kiriko, ubu twaramaze gushika imisi ya nyuma. Rero mwitegereze ingene ibyo byose byagiye biraba, kandi kuri uno munsi wa nyuma ubu turiko turafise amasezerano akomeye cyane y'Imana. Kristo yaravuze ngo nanje nzobazura ku munsi wa nyuma. Ni ukuvuga ku wa nyuma, mu minsi ya nyuma niho hazoba izuka ry'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Nico gituma umuzuko w'abapfuye bamwiyoboka Imana ry'abakristo, ni ukuvuga ngo bo mu kiringo c'ubuntu, abavukiye mu bwami bw'Imana muri bino bihe vyaheze ntibashoboye kuzuka mu kimumbi ca gatanu canke ikimumbi ca gatandatu, kuko isezerano niri nanje nzobazura ku munsi wa nyuma. Kandi mu bacu nabo bavuye mu mubiri, abapfuye nabo nyene bazozuka ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimumbi c'indwi. Rero buri muhungu n'umukobwa w'Imana azozuka mu gihe umubiri wiwe w'inyama wapfuye, kandi mu gihe atapfuye naho akazoba ari muzima. Igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka, azoca ahindurwa agira umubiri uhoraho. Abapfuye bizera Kristo bazozuka bari mu mubiri misha. Twese tuzogira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo, dufise umubiri uhoraho hamwe na mpwemu ya teofaniya ihoraho. Iyo mpwemu ya teofaniya iyo twarose igihe twizera Kristo nk'umukiza wacu, twoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, nuko turonka mpwemu yera, bityo turonka ukuvuka bwa kabiri. Rero mwitegereze ubugingo bwa buri muhungu n'umukobwa w'Imana buva mu buringanire bw'indwi. Hanyuma impwemu dukura ngaha ku isi, igihe tuvukiye ngaha ku isi, yamye ari impwemu yo ngaha ku isi, ni ukuvuga iyo mu buringanire bwa gatanu. Umubiri nawo twarose twebwe wamye ari umubiri upfa, ubora, kandi umara igihe gito. Kubw'ivyo rero uwo mubiri mwitegereze nuwo mu muco, umwanya n'ibintu bigaragara bifadika. Kandi turabona ko igihe twebwe twahinduwe, umubiri wa teofaniya, ariyo mpwemu ya teofaniya twarose yivuye mu buringanire bwa gatandatu, igihe twizera Kristo twozwa ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonka mpwemu yera. Iyo mpwemu ya teofaniya, umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari wo mubiri umeze nk'uwo mubiri ariko mu wundi buringanire, tuzowugira uri imbere mu mubiri uhoraho uwo tugiye kuronka. Kandi azoba ari umubiri uhoraho uwo tuzogira kugira ngo tubeho ibihe bidashira, kandi azoba ari umubiri uhawe ubwiza. Kandi uko niko rero tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero mwitegereze namwe ingene hariho ubundi buringanire, aribwo ibiremwa abantu bidashobora gutahura neza, ariko twese tukaba tuzi yuko buhari. Nk'akarorero, turafise uburinganire bwa kane, aribwo buringanire bw'amaonde, aribwo ubushakashatsi bwaratanguye kubugundura, ariko n'ubu ntibarashika no mu ca kabiri c'ivyo bagiye baragundura mu buringanire bwa kane. Ni mu buringanire bwa kane, uburinganire bw'amaonde
nibwo bukoreshwa mu maradiyo hamwe n'imbonesha kure. Biciye mu buringanire bwa kane turaronka itumatumanako ry'iradiyo hamwe n'imbonesha kure, ari byo bishikiramwo amajwi hamwe n'amashusho ndetse no kumbonesha kure. Ayo majwi n'amashusho ari muri buno buringanire bwa kane mu maonde, kandi haba hakenewe gusa ikintu kiyafata gishobora kuyafata. Wewe ushatse kumviriza amajwi nurondera iradiyo, ushaka kumva amajwi uraba n'amashusho naho nurondera imbonesha kure, hanyuma utumbereze ku murongo ubwo hariko haracako ayo mashusho n'ayo majwi. Rero murabona yuko byose bifise urutonde, kandi nimuraba ingene buno buringanire bwa kane burimwo urutonde. Muri ubwo buringanire harashobora guca amajwi n'amashusho kandi ntibivangane, ahubwo bikagenda nk'uko twabivuga, bikagenda kimwe cyose kagenda gica mu nzira yacu. Nuko hariya ku iherezo ry'inzira, nuko nawe ugaheza ukahashira imbonesha kure kuri iyo nzira, kuri uwo muyoboro muri iyo nzira, nuko ugaheza ukabona ibintu byose biri muri iyo nzira. Rero ibintu byose ikiremwa muntu gikora biguma muri ubwo buringanire, bifashwe muri buno buringanire birafatwa. Kandi Imana umunsi umwe izogushira imbere imbonesha kure, nuko uzoheza ubone urugendo rwose rw'ubuzima bwawe. Mwitegereze ku rubanza rwa nyuma, byose byarafashwe kandi bizokwerekwa ikiremwa muntu. Abantu bazoba bariko baraciga urubanza, no kuvuga yuko abantu ntibazoshobora kuvuga ati jewe ntabyo nakoze ibi n'ibi, kuko byose byarafashwe. Ni nk'igihe umuntu ariko aravuga, tukaba twashize kamera ngaho imbere iriko irafata amajwi n'amashusho, kandi ndashobora kuvuga hanyuma nkavuga nti jewe ibintu ntabyo navuze. Abariko barakamera bashobora kuvuga bati we wavuze ibi n'ibi ngaha no ngaha, kandi barashobora no kwerekana ireresi hamwe n'amajwi, kandi bikaba ari byo. Murabona uko niko rero Imana nayo ifise ireresi y'ubuzima bwa buri muntu wese, kandi ireresi y'ubuzima bwa buri muntu wese izokwerekanwa hariya ku rubanza rwa nyuma. Rero tubona ko abahungu n'abakobwa b'Imana abizeye Kristo w'umukiza wacu boze ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, tubona ko bagije ibyaha byabo mu maraso ya Kristo baronka mwemu wa Kristo. Ico gice kibi ku bana b'Imana cyarakuweho nk'uko bikorwa, mwitegereze bagira gute, barakata bagakuramwo ibintu bibi. Nuko rero mwitegereze namwe ingene ibintu byose bitari byiza mwireresi y'ubuzima bw'abahungu n'abakobwa b'Imana, mwitegereze ingene bifutwa n'amaraso ya Kristo. Ni nko gufata ka kantu gafuta, canke ugafata ikintu ngaha ukagicisha kuri ico gice kirimwo ibintu bibi, nuko bigafutwa. Ibyo byarafuswe n'amaraso y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, bikugwa mwireresi ry'ubuzima bwacu. Ni byiza murabe namwe
ingene Kristo hamwe n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi kubwo umwe wese kuri twebwe vyabaye ibintu bikomeye cyane kandi vy'igiciro kidasanzwe. Rero ikijuju ni utafuse ivyaha vyiwe byose, ico gice kibi c'ubuzima bwiwe ngo bifutishe amaraso y'umwami Yesu Kristo bizomugaragarako, kandi nico gituma azociga urubanza. Rero murabona yuko ibyo byose ari ibyo mu bundi buringanire, byose ibyo ni ibyo mu bundi buringanire. Mu buringanire bwa kane murabe ingene harimwo ayo mahonde yose, kandi ubushakashatsi nk'uko numvise bavuga nko mu gihe boshobora gukora kamera, igikoresho gishobora, reka tuvuge ati kamera y'umwanya, iryo niryo zina ryiza twoyita kamera y'umwanya. Kandi nuko kuri iyo kamera y'umwanya bagashira nk'amatariki, iminsi, amasaha, iminota, amasegonda, byose y'inyuma, no kuvuga ngo uhereye ubu uja muri kahise, bakavuga bati reka tuje mu gihugu runaka. Kandi kubera ko ngaha dufise ino nkuru ko reka tuvuge ngo Yesu yarari mu kibanza runaka, avukira hariya i Betelehemu Yudaya itariki runaka, tireka dushire kamera y'umwanya ngaha hamwe n'imashini ngaha, tireka turondere umunsi, tireka turondere ukwezi, hanyuma turaza kurondera n'indwi n'umunsi, kandi tuca dushika hariya. Ati reka tumurike hariya canke tujane kamera, nuko dushire hariya kamera, nuko ngaha turafise igikoresho gikomeye cyane gihambaye cyane, nuko duheze tumurike Betelehemu Yudaya, turondere muri ico kibanza byose, nuko tubishire mu gihe runaka, duce tumurika no mwijuru, turabe inyenyeri ngaho, inyenyeri Betelehemu, tumurike no ngaha, turabe bajya bamajusi hariya bashitse bari ku mikogote yabo, turabe kandi n'imbere yaho, reka dusubize inyuma gatoya, ateka turabe igihe Yozefu na Mariya bashika i Betelehemu Yudaya, ati ngabariya turababona, tiko turabona yuko bariko baraza, bariko barashika, abashitse mu kibanza runaka, Mariya ibise biramufata, hanyuma bagiye ku ihoteli kurondera inzu, kurondera ahantu ngaho, kurondera aho barara, ntibarose ahantu boshobora kuguma, baca baja hariya ahari impongore z'ibitungwa, impongore z'intama, kumbure n'ibindi bitungwa, kumbure izo mpongore zari zisakaye, kandi igihe ibise vyiyongera badaciye bihuta kuja kwa muganga. Iyo vyongereye ntabwo tuzi ibise bishobora kuza ku munota canke ku isegonda, hamaze kugera iyo ntambuko no kurondera ahantu ho kuryama, kuko umwana abagira shike, abagira avuke. Ivyo byabaye rero igihe Yesu yavuka, ivyo byarabaye. Nuko rero bakoreje iyo kamera y'umwanya, ati reka tumurike ivyo bikorwa byose vyabereye ngaho, Yozefu ariko arirukanka na Mariya muri ico kibanza aho mu ruhongore, aho hantu ahari hari ibitungwa n'ibindi, aho baraheza bahashira Mariya yibarukira ngaho. Mwitegereze, Yesu yavukiye mu ruhongore, ahashobora kuba hari ibitungwa ngaho, intama hamwe n'ibindi bitungwa, hari gushobora kuba hari n'ibindi bitungwa ngaho. Yesu avukiraho, umwami w'amajuru n'isi, umuremyi w'amajuru n'isi, kuko we niwe yaremye ibintu byose. Rero mwitegereze aho yavukiye, igihe yari yagendeye ikiremwa muntu, ivyo yaremye
igihe yari yagendeye igice gikomeye cyane c'ivyo yaremye arico ari kiremwa muntu. Ikiremwa muntu nico kintu gikomeye cyane mu vyaremwe n'Imana byose. Ntabwo ari abamarayika, ni kiremwa muntu. Nico gituma igihe Imana yarema umuntu yamuremye gute? Mu ishusho na kameremere kayo. Mbega ni ikihe kintu gisa cyane n'Imana? Ni kiremwa muntu. Igihe Imana yaza mu buryo buboneka ku kiremwa muntu, yaje gute? Yaje mu buryo imeze nk'umuntu yitwa Yesu. Kandi igihe yiyereka Aburahamu imbere y'agatikizo gusambirwa kwa Sodomu na Gomora, yamwiyeretse gute? Imeze nk'umuntu. Rero mwitegereze namwe ingene uhereye imbere y'uko Imana irema umuntu, uko Imana yari kugira umuntu, yari kumugira nk'Imana nyene, yari kumurema mu ishusho na kameremere vy'Imana. Kandi ubugingo bwa buri muhungu n'umukobwa w'Imana buva hehe? Mu buringanire bw'indwi. Hariho uburinganire ndwi. Uburinganire butatu bwa mbere, umuco, umwanya n'ibintu bigaragara. Uburinganire bwa kane, amaonde. Uburinganire bwa gatanu, ikuzimu. Uburinganire bwa gatandatu, paradizo. Uburinganire bw'indwi nabwo, Imana. Uburinganire bw'Imana, aho Imana iba. Kandi mwebwe buringanire bw'indwi, namwabona buringanire bw'indwi, niho twahoranye n'Imana nk'uturemangingo tw'Imana, mu vyiyumviro vy'Imana. Nico gituma igihe Imana uhereye ku visitararemwa, uhereye imbere yo kurema ibintu byose, igihe yiyumvira kwigaragariza mu mubiri w'umuntu, byongeye yari yariyumviriye kwigaragariza mu mubiri wa Teofaniya. Kandi uhereye ku visitararemwa, Imana yateguye, yagenye ikimazi cha Kristo ku musaraba Kaluvariyo. Ikimazi c'umubiri w'inyama uw'Imana yari kuzamwo mu biremwa abantu mu kuza kwayo kwa mbere. Kandi ibyo byose Imana yabiteguye uhereye ku visitararemwa. Petero intumwa aratubwira mu gwete rw'iwe rwa mbere, igice ca mbere, umurongo wa 18 ukabandanya, haravuga ngo muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe n'abasogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini, nk'ayo mwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Nuhereye ryari Kristo yagenywe hamwe n'ikimazi ciwe cyo kumusaba Kaluvariyo, uhereye ku visitararemwa, uhereye isanzwe ritararemwa, uhereye imbere y'ibintu byose, igihe Imana ariyo yari ihari gusa. Imana yateguye, yagenye, yateguye kino kimazi cha Kristo kumusaba Kaluvariyo. Kandi ntishobora kugena ikimazi mu gihe idafise impamvu yo gutanga ico kimazi. Itereza kugira abantu bakeneye ico kimazi. Ni kuvuga ko uhereye ku visitararemwa, ikimazi ca Kristo cari cyarategekanijwe n'Imana kubw'umwe wese muri twebwe, kuko uhereye ku visitararemwa twebwe twari turi mu Mana ibihe bidashira, twahoze mu Mana. Rero mwumvirize namwe ingene
hagiye haragaragazwa ukuza n'urupfu rwa Kristo ku musaraba Kalvari. Aravuga ngo ariko yerekanywe ku iherezo ry'ibihe kubw'urukundo bakunda ndetse no kubw'urukundo inkunda nanje, mwebwe abo yahaye kwizera Imana niyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza, nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biba ku Mana. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mukunde bene data bitari uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Rero murabe ngene ijambo ryaje, Kristo muri we wa teofaniya yaraje yigira umubiri aba hagati muri twebwe mu myaka 2000 iheze, hanyuma arapfa ku musaraba Kalvari, araheza bityo atanga ikimaze c'ivyaha kubw'umwe wese muri twebwe, ubugingo bw'Imana abahoze mu Mana uhereye ku visi itararemwa, nuko tukazoza ngaha ku isi turi mu mibiri y'abantu mu gihe twemerewe kubamwo, nk'uko buri mwana wese w'Imana yemerewe yashizwe mu gihe Imana yamugeneye kubamwo. Rero mwitegereze, twebwe twese twari dukeneye kuza turi mu mibiri y'abantu ngaha ku isi, kandi mu kuza mu mibiri y'abantu ngaha mu gihe Imana yari yaragenye, yari yategekanije, twari kuza mu biremwa vyaguye. Kubw'ivyo rero twari dukeneye ikimazi c'ivyaha, kandi mu kuza hano ikimazi, mwitegereze, cari giteguwe, cari carateguwe ku bwacu kugira ngo tuze mwina mibiri ipfa ibora kandi mara igihe gito, dufise nimwe mu yo ngaha ku isi, twizere Kristo mukiza wacu mu kwakira ijambo ryiwe, nuko twozwe ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, turonke mpwemu yera, bityo turonke impwemu nsha, impwemu ya teofaniya mu burengero bwa gatandatu, hanyuma ku munsi wa nyuma turonke umubiri uhoraho, nuko tumere nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bagaragaye ngaha ku mumbe w'isi. Rero murabe ingene dufitaniye isano n'ubundi buringanire, dufitaniye isano n'ubu buringanire, kandi nico gituma iyo umuhungu canke umukobwa w'Imana apfuye mu mubiri w'inyama, si umuntu ahubwo n'umubiri w'inyama gusa, kuko umuntu ntapfa, ubugingo bw'umuntu ntibupfa. Kandi iyo ari umwana w'Imana, aho yoyirushirije uwo muntu mu gihe aba yaravutse ubwa kabiri, yarakiriye Kristo nk'umucunguzi wiwe, yaravutse ubwa kabiri, aba afise umubiri wa teofaniya umuburingane bwa gatandatu. Kubw'ivyo rero aja kuba mu buringane bwa gatandatu. Iteje kibanza twatereza kubanza kujamwo, twatereza kugira umubiri wo muhubwo buringanire ubwa mbere na mbere, kugira ngo hanyuma tuze ngaha ku isi dufate umubiri ufadika uhoraho. Ariko kubera ko ikiremwa muntu caguye hariya mu itongo rya Edeni, tubona yuko ikiremwa muntu camye kiza biciye mu kuronka umubiri ufadika, upfa kandi ubora, hamwe n'impwemu yo ku isi. Kubw'ivyo rero caje carapfuye, caje mu rupfu, caje kugira ngo kibeho ngaha muri uno mwonga w'igitutu c'urupfu. Nico gituma igihe Mwami Yesu Kristo yatubwira ku bijanye n'abamwizera, yaratubwiye uku gukurikira: igice ca gatandatu umurongo wa 40 haravuga ngo, kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. No mu gice ca gatanu umurongo wa 44 muri Yohana haravuga ngo, nukuri ndababwira, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazocigwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Murabona, abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo, kuko igihe twaza
ngaha ku isi mwene mubiri ipfa nuko turonka mpwemu yo ngaha ku isi igihe twavukira mu bavyeyi bacu bo ngaha ku isi twavukiye mwuno mwonga w'igitutu c'urupfu twavutse dusa n'abapfuye mu buryo bw'impwemu kandi harakenewe rero ukuzuka harakenewe ukuzuka kandi igihe Kristo yazuka igihe Kristo yapfa hanyuma akazuka twazukanye nawe kandi igihe twizera Kristo nk'umukiza wacu twoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo turonka mpwemu yera umuzuko warabaye muri twebwe kandi ku munsi wa nyuma naho abavuye mu mubiri bazozuka bari mu mubiri uhoraho ariko mwitegereze twararose izuka rya mbere mu mubiri umeze gute wa teofaniya hanyuma tuzoronka umuzuko turi mu mubiri ufadika uhoraho uhawe ubwiza mu gihe imibiri yacu ifadika izoba yarapfuye tubaye turi bazima naho igihe hazoba uwo muzuko bizogenda gute tuzohindurwa duhindurwe kandi ikizoba ku bazozuka naco nyene kizoba kuri twebwe tuzoronka umubiri uhoraho nuko uko niko tuzogira ishusho na kameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo kubijanye n'impwemu zacu twarazutse turiko turazukira mu bugingo budashira ubu umubiri wacu ufadika usigaje ubugingo budashira gusa usigaje impinduka umuzuko canke tugumya turi bazima naho nuguhindurwa niko umubiri wacu ufatika usigaje kandi uguhindurwa kw'imibiri yacu ni ugupfa hamwe no kuzuka mu bijanye mu buryo bw'amasegonda kuko ubuzima bukora iki ubuzima burayongovya umubiri upfa ukazimangana nka ya nkoni ya Mose yakoze iki yariye izindi nkoni mbega byagenze gute kwa bajya bapfumu igihe Mose yafata inkoni yiwe ati Mose ndonderera inkoni yanje iri hehe ati ndonderera inkoni yanje kuko nayibuze murabona namba ntibongeye kugira kuronka za nkoni bajya bapfumu bategereje kurondera izindi ariko za zindi bari bafise za zindi baterera hasi ntibongeye kuzironka ukundi rero murabe namwe ingene Imana izokora kugira ngo ugupfa kwambikwe ukudapfa umubiri udapfa utabora uwo tugiye kuronka uzobugizwe n'uturemangingo utu atome tudapfa tuzohindurwa mu turemangingo twacu kandi ntabwo urupfu ruzoba rugiye harukundi mu turemangingo twacu ntabwo nta rupfu ruzoba rukiri ku mibiri yacu imibiri yacu izoba ari ubuzima gusa rero turashobora kubona yuko byose mwitegereze namwe byose Imana ibikora bivuye mu bundi buringanire kandi mu buringanire bw'indwi aho Imana iri yoyo biciye mu bundi buringanire iragendagenda mu buryo irabikora mu buryo yo izi kubikoramwo murabe namwe igihe yaca mu buringanire bwa gatandatu tuyisanga yambaye umubiri wa teofaniya kandi muri uwo mubiri wa teofaniya biciye mu mubiri wa teofaniya yararemye ibintu byose Imana mu buringanire bwa gatandatu mwitegereze ni umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu kandi uwo muntu wo mu buringanire bwa gatandatu niwe yaremye ibintu byose rero mu gihe abashakashatsi
mu gihe abashakashatsi bo kumva ko ari umuntu yaremye isanzure ryose, boca biyagaza mu mitwe bakavuga bati ntibishoboka. Ariko n'umuntu, kandi uwo muntu yarari mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma uwo muntu yaraje mu byo yaremye byose mu buryo bugaragara mu mubiri w'umuntu. Uwo muntu agaragariye muri ubu buringanire yiswe Yesu. Kandi uwo muntu mu buringanire bw'indwi yitwa Imana, yari Imana. Nico gituma Yesu yashobora kuvuga ati jewe na Data turi umwe. Mbega nigihe kingana gutega Filipo maranye namwe hanyuma n'ubu ukaba utaramenya? Mbega ntuzi yuko Data ari jewe ndi muri Data, canke nawe akaba muri jewe, ibintu nk'ivyo? Kandi ko uwo mbonye aba abonye Data. Rero mwumvirize namwe ingene Kristo bwiwe igihe bamubaza ati mbega ni irihe bwirizwa riruta ayandi, Yesu yarababwiye ati nimwumvirize Isirayeli, umwami Imana yawe ni imwe, kandi ukunde umwami Imana yawe n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ingufu zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero turashobora kubona iri banga ry'Imana nk'uko umuntu, ikiremwa muntu naco bwaco n'ibanga ariryo kitashoboye gutahura, kiriko gerageza gutahura ibindi bintu by'imibumbe n'amasanzure, ariko kitaranatahura mu mwuzuro umuntu ataratahura ico arico ikiremwa muntu. Ariko muraba ikiremwa muntu ni umubiri ufatika, ari wo umara igihe gito, ni impwemu kandi n'ubugingo. Umubiri ufatika ufise inzira zitanu kugira ngo ushobore guhura canke kuganira n'ibintu byo ngaha ku isi, mwo uburinganire bwo ngaha ku isi. Izo nzira nazo ni, reka turabe hano, izo nzira ni ukubona, ukomotegwa, ugukorakogwa, ugusoserwa canke ukururirwa. Hanyuma turafise impwemu, niyo mu bundi buringanire. Impwemu twaronkeye ngaha ku isi niyo mu buringanire bwa gatanu. Hanyuma impwemu ya Teofania nayo twahawe na Kristo mu kuvuka bwa kabiri niyo mu buringanire bwa gatandatu. Ariko murabe irafise, reka turabe, ukwiyumvira, isuzuma, integerabwenge, uguhogwako no kwibuka. Kandi aho no kugira ngo umuntu ahuzwe canke agira uburenganzira ku bintu byo mu buryo bw'impwemu canke byo mu bundi buringanire. Kandi turafise n'ubugingo, arico gice gikomeye cyane mu kiremwa muntu. Ubwo nabwo bufise inzira imwe rudende, iyo nayo ni amahitamwo. Kandi yo niyo ituma duhura n'Imana. Iyo nzira niyo ituma twizera canke tugakekeranya. Ni ngaho mu bugingo bwacu niho tubera abizera canke tukaba abatizera. Kuko umutima niwo umuntu yizeza akaronka kugororoka, akanwa nako akakatuza kugira ngo aronke agakiza. Nico gituma ivyo kiremwa muntu kivuga biva hehe?
nk'uko Kristo abivuga biva mu mutima, kuko umutima ni ubugingo, nibwo buganza umuntu. ubugingo ari bwo bushushanywa n'umutima w'umuntu. ubugingo nibwo muntu, ariko bufise imibiri ibiri. burafise umubiri ufatika, burafise n'uwundi mubiri wo mu bundi buringanire, ariyo mpwemu. rero turashobora kubona ibanga ry'uburinganire. ni bungahe? ni uburinganire indwi. ubwa mbere butatu ni umuco, umwanya n'ibintu bifatika biboneka. ubwa kane ni amaonde. ubwa gatanu ni kuzimu. ubwa gatandatu ni paradizo. ubw'indwi nabwo ni Imana. kandi muri ubwo buringanire bw'indwi niho Imana iri. rero mwumvirize namwe iri banga ry'uburinganire n'ingene muri ubu buringanire bwose buhumekera ikiremwa muntu. abana b'Imana bahumekerwa canke boshwa n'uburinganire bwa gatandatu, kuko mu buringanire bw'indwi niho Imana icisha ibintu byose iza gukora mu buringanire bwa gatandatu, nuko bikava mu buringanire bwa gatandatu bigashika mu buringanire bwacu. Ndege tuma intumwa z'Imana bavugishwa n'Imana bafise integera bwenge zibiri zikorera icarimwe, kandi baba bahujwe n'uburinganire bwa gatandatu. bazana bakuye mu buringanire bwa gatandatu rino jambo ryose Imana ishira mu buringanire bwa gatandatu, nuko rigafata umuyoboro rikazanwa n'intumwa z'Imana muri buri gihe, aho Imana irungika izo ntumwa kugira ngo bazane inyungu, imigisha y'Imana, imigisha yo mu ijuru ku bahungu n'abakobwa b'Imana. iyo umuntu yakiriye yarose uguhishurwa kw'Imana ko mu gihe abayemwo, umubiri we wa teofaniya yiwe iba yarahujwe n'uburinganire bwa gatandatu. nico gituma acahura n'intumwa y'ico gihe, ariyo ibihujwe burundu, iba yarahuye burundu n'uburinganire bwa gatandatu. rero Kristo, mwitegereze namwe ingene uhereye mu buringanire bwa gatandatu arigaragaza muri mpwemu yera, muri ino nkingi y'umuriro, muri we wa teofaniya, nuko akigaragaza biciye mu ntumwa ziwe muri buri gihe, kugira bityo Kristo azanire abana biwe imigisha yiwe, uguhishurirwa, nuko bityo abo yatoranije bashigwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo, kandi bategurwe kugira baze bahindurwe babaye ari bazima kugeza ku munsi wa nyuma, babone abapfuye bizera Kristo bazutse, ariko barapfuye mu mibiri ifatika bazozuka bari mu mibiri ihoraho. rero mwitegereze ingene Imana uhereye mu buringanire bwa gatandatu igakora ku bw'uburinganire turimwo, ku bw'umugisha ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana. uguhishurwa kw'Imana kuva mu buringanire bw'indwi kugaca mu buringanire bwa gatandatu, kukava mu buringanire bwa gatandatu kugashika kuri twebwe, biciye mu bukozi buhwanye n'igihe umuntu aba ari karabamwo. iyo ni integuro y'Imana ku bana bayo, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. turumvise ibanga ry'uburinganire mu buryo bw'incamake nk'uku, ariko iri banga ry'uburinganire ni ibanga riri ku rwego rw'ubushakashatsi, ariryo ritashoboye gushikako n'ubushakashatsi bwo ku isi, ahubwo ryashitsweko n'ubushakashatsi bwo mu ijuru, kuko ubushakashatsi bwo ku isi ntibwateye imbere kugeza ubwo bashobora gutahura iri banga ry'ubu buringanire indwi. kumbure bariko baragundura uburinganire bwa kane.
kandi bariko baranagufirizwa mw'uburinganire bw'ibintu bigaragara, ariko bamye bonona cane buno buringanire bw'ibintu bigaragara kubw'ibintu byose bagenda baragundura, kandi bamye banduza ikirere, impwemu biciye muri ibi bintu byose bagenda baragundura, aribyo batashoboye gukora mu buryo butunganye ngo ibintu byiza. Nico gituma rero bica bizana ingaruka za kabiri. Suko turiko turagwanya amamodokari hamwe n'indege, turazikoresha kandi ziradufasha kugira ngo dukore ibikorwa byacu, ariko turashobora kubona yuko hariho ingaruka mbi bizanira ikiremwa muntu. Ariko turabandanya tuja imbere, turabandanya dutera imbere, kandi ntiduhangayika cane ngo tugire umwitwarariko kubijanye n'ivyo, kuko Imana iravise umubiri uhoraho yaduteguriye umugambi wayo, ari wo uzokwigaragaza vuba, nuko tuzoca tuba umubiri utunganye udafise ibibazo mwene ivyo. Inzu yacu yo ngaha ku isi niyasamburwa, niyapfa, turafise inyubako itubatswe n'amaboko. Ubwa mbere umubiri wa teofaniya, hanyuma umubiri uhoraho uwo twebwe tugiye kuronka. Rero turumvise ibanga ry'uburinganire. Ikiremwa muntu gishoboye gutahurira ibanga ry'uburinganire, mbega murazi ico boca bakora bose bogenda birukanka ku birenge bya Kristo, basemera basaba imbabazi, bakoze ivyaha byabo mu maraso ya Kristo, kuko nta muntu n'umwe yokwipfuza kuja mu buringanire bwa gatanu. Ariko ntibazi ibanga ry'uburinganire. Kubw'ivyo rero ntibazi ibanga ry'uburinganire bwa gatanu, ndetse nta nubwo bazi ibanga ry'uburinganire bwa gatandatu. Kubw'ivyo rero ntibazi yuko iyo umuntu apfuye aba yarizeye Kristo mukiza wiwe, akoze ivyaha vyo mu maraso ya Kristo, akaronka mpwemu wiwe, ntibazi ko aja mu buringanire bwa gatandatu aribwo paradizo, ahaja kuba umubiri wa teofaniya, aho adakora, ntaryama, ntarya, umuntu ntaruha ngaho. Ariko bose bifuza kuza ngaha ku isi, ariko mu mubiri uhoraho, aho bazoshobora ngaha ku isi bazoshobora gukora ibintu bikorwa hano, bagendagende bakore n'amagikorwa ca Kristo mu gihe hari ivyo gukora, kandi bafungure ngaha ku isi. Murabe igihe mwe Data Branham yari hariya mu buringanire bwa gatandatu, muri we wa teofaniya, yabonye abantu bose bari bahindukijwe nawe, bahindukirira Imana mu ntambako zitandukanye z'ubukozi bwiwe. Baramwakiriye, bamwakirana umunezero mwinshi hariya, baramubwira bati, mwene data mukundwa Branham, ati turanezerewe, turahimbawe ko uri hano, ko waje. Ndakuvuga ngo yari yabagendeye imbere y'igihe. Kubera iki yabagendeye imbere y'igihe? Kuko yabagendeye imbere y'uko aja muri paradizo. Ariko mu 1935 aho yarakoraniye hamwe n'ihanga ryiwe. Rero aho bo baramubwiye ko yategerezwa gucirwa urubanza. Igihe bamubwira ko ategerezwa gucirwa urubanza, kuko yaravuze ati ndashaka kubona Yesu umukiza wanje. Bo baramubwiye batari hariya hejuru. Ndakuvuga yuko aho hejuru ni hehe? Ari mu bundi buringanire, ari hejuru cyane. Ariko reka dukoreshe iki gicapo nyene, kuko ngaha hariko twateza gukoresha iki gicapo, ariko mu gihe hariko uburinganire ndwi gusa. Igicapo gisa nk'uko uburinganire ndwi, kandi igihe bamubwira bati ari hariya hejuru, namba ari hariya hejuru, bo bari hepfo yaho yarari, munsi yaho yarari. Ni kuvuga ko Yesu yarari mu buringanire bw'indwi, nabo bari mu buringanire bwa gatandatu. Ariko baramubwiye
ariko ntugire ikibazo mu mvugo yo ngaha yacu ntugire ikibazo azoze kuri wewe ni kuvuga ngo ntiwihute kuja kumuraba azoza aho kuraba nawe kandi azogucira urubanza igihe bababwira uko umuntu wese yotinya nubwo yoba ari muri paradizo nubwo yoba ari mu burigare bwa gatandatu umuntu wese yoca atinya arababaza ati ariko gute nzociga urubanza ati Pawulo we gute yaciye abandanya abaza n'abandi ati Pawulo we gute n'abandi ati nabo nyene bazociga urubanza Yesu azoza hano azoza ngaha azoza hano azogucira urubanza ndetse nabo nyene kandi niwinjira natwe tuzinjirana nawe kuko intumwa itinjiye umurongozi atinjiye n'abandi nabo nyene ntibokwinjira hatinjiye umurongozi ntabwo n'abamukurikiye nabo nyene bokwinjira ico gituma vyamye ari ry'agaciro kadasanzwe ku bahungu n'abakobwa b'Imana kwakira ubutumwa bwa Yesu Kristo bwo mu gihe babayemwo biciye mu kugaragara kwa Kristo agaragariye mu ntumwa y'ico gihe. Abantu bavuga bati oya twebwe ntitwizeye Pawulo, bakaba ari abo mu banyamahanga mu gihe ca mbere c'ishengero. Pawulo azoshobora kuvuga ati ni vyiza abo nyene bwabo baravuga yuko atari abanje sawa mu mugwi wanje, nabo kwa reka tuvuge duti nabo kwa Diotirefe. Diotirefe hariho umwe nivyo Diotirefe sinzi namba, hariho babiri bari kumwe na Pawulo hanyuma baca bagenda ukwabo. Hariya rero babandanije bakora ariko ntabwo bari bagihuza na Pawulo, baca bitandukanya na Pawulo. Ni vyiza abakurikira Kristo biciye mu bukozi bwa Pawulo hariya muri Aziya ntoya nabo mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga, no kuvuga ngo abantu bose bafatana isano n'ubukozi bwa Pawulo mutagatifu hamwe n'abavuga butumwa bariko bakorana na Pawulo. No kuvuga abantu bose bagiye canke abantu bose bakozwe ko n'ubukozi bwa Kristo biciye muri Pawulo, bose nabo mu gihe ca mbere c'ishengero ry'abanyamahanga, ndetse n'abandi abo muri buri gihe. Aho ni igihe turiko turavuga ko batoranijwe abana b'imfura, ariko kugira ngo ube uwo mu basigaye mu bazoronka ubugingo budashira ariko bakaba atari abo mu bana b'imfura, aho nta kibazo na kimwe gihari. Ni ukuvuga ko abantu mbere barashobora no kuba abatari bafitaniye isano bahuje n'intumwa y'igihe cabo, ariko bakaba barakiriye Kristo mukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo. Rero mwitegereze namwe ingene ari iby'agaciro kadasanzwe umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ni iby'agaciro kadasanzwe ko abantu baba barabaye abo mu mugwi w'intumwa y'ico gihe. Ni ukuvuga ko kuba abo mu mugwi ntibishatse kuvuga ko intumwa yari ifise ikoraniro hamwe n'abari hanze y'iryo koraniro. Intumwa ni intumwa y'igihe cose mu mwuzuro, kandi abatoreje n'Imana bose baba ari abo muri ico gihe. Kumbura intumwa ntiyashoboye gushika ubwayo kuri bo, ariko barashikiriwe n'ubutumwa bujanywe n'abaminisitiri batandukanye. Abaminisitiri bajana ubutumwa mu micungano itandukanye. Ni mu butumwa bwo gushikira biciye muri mwene data runaka abujanye akabushira uwundi muntu, uwo wundi muntu nawe abusomye akavuga ati ibi nivyo jewe narindindiriye. Ariko murabe yararindiriye iki? Ubutumwa bw'Imana bujanye n'igihe ciwe n'igihe arimwo. Ni jambo riva mu kanwa k'Imana, ni umutsima w'ubugingo budashira, ni imfungwa zo mu gihugu mpwemo ku bugingo bw'abatorejwe n'Imana b'ico gihe. Rero murabe bo baramubwiye ngaha muri paradizo, baramubwiye bati
ati azogucira urubanza, ati abandi nabo bazocirwa urubanza, Pawulo n'abandi n'izindi ntumwa ati nabo nyene bazocirwa urubanza, ariko wewe uzocirwa urubanza, kandi niwinjira natwe tuzokwinjirana nawe. Ni ukuvuga ntiwiyumvire cane ku bandi, ni ibintu biri hagati yawe natwe hamwe na Kristo. Niwinjira natwe tuzinjirana nawe. Pawulo niyinjira nuko aho umugwi wa Pawulo bazokwinjirana nawe, ariko twebwe ntituzokwinjirana na Pawulo, tuzokwinjirana nawe niwinjira. Mudata Branamu yarabajije ati mbega Pawulo azocirwa urubanza? Ati azocirwa urubanza. Ati nibyiza, niyinjira nanje nzoca ninjira. Nuko rero navuze ubutumwa nk'ubwo Pawulo yavuze, niyinjira nanje nyene nzoca ninjira, kandi bose bazokwinjira. Ababajya bamarayika n'intumwa bazokwinjira hamwe n'intumwa Imana yabahaye muri buri gihe. Natwe intumwa yo mu gihe c'ibikozi mfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami niyinjira, twebwe twese natwe nyene tuzokwinjirana nayo. Kandi we azokwinjira, wewe azoragwa mu mwuzuro, azogira umwana w'Imana, kandi azogira umubiri musha, kandi abatoje n'Imana bose bo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'urukoze mfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami nabo nyene bazokwinjirana nawe, kandi bazogira umubiri uhoraho nabo nyene. Ni vyiza, ikigwa cacu ni ibanga ry'uburinganire. Murabe ibintu byose biri mu ibanga ry'uburinganire. Buri muntu wese yashobora kuvuga ati ni vyiza, none mbega nihe wewe uzokura umubiri uhoraho uwo uri kuravuga? Murabe hariho ubundi buringanire, kandi vuba tuzogira umubiri uja mu buringanire bwose, umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi tuzogira ishusho n'akameremere by'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kuri cyo ryari ihirwa ridasanzwe kubana namwe muri kano kanya, ndabashingira intahe ry'ibanga ry'uburinganire. Twabonye ko ari uburinganire bungahe? Uburinganire ndwi. Uburinganire bwa mbere umuco, ubwa kabiri umwanya, ubwa gatatu ibintu bigaragara biboneka, ubwa kane amaonde, ubwa gatanu ikuzimu, ubwa gatandatu paradizo, ubwindwi Imana. Ubu murazi uburinganire bwose. Rero turashobora kubona aho tuzokura, aho dukura imigisha y'Imana. Ese Imana yobananya kubahezagira mwese uhereye mu buringanire bw'indwi, igacisha iyo migisha mu buringanire bwa gatandatu, nuko ikagaragaza iyo migisha mu buringanire turiko turabamwo, kandi vuba twese duhindurwe tujanwe mu ziboneko bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu rugo rwa data uwo mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Ni vyiza, igihe cagiye, umwanya wagiye uraduherana. Ubwa mbere ntitwabona ingene tuza gushika, ubonaho turiko turabura ukuntu tuva hano. Ni vyiza, ese Imana yabananya kubahezagira mwese, Imana barinde, kandi mwijoro nza kuba ndi mu kibanza Chijogajo ni hariya muri Quito, Ecuador.
turiko turashingira intahe reka turabe namba biri hano niki urazi ko ntariko ndavyumva neza ndi hano ibanga ry'igihe hamwe n'amasezo ibihe mu bubasha bwa data ivyo umengo bihuye n'ibihe ibiringo n'ibintu nk'ivyo nivyo ni vyiza reka turabe ico bihuye ibanga ry'ibihe amasezo canke ibihe mu bubasha bwa data ivyo nivyo mwijoro imana niyabishaka sangapi 6:30 tuzoba turi hariya kizoba ari gikorane ca nyuma co muri urugendo twakoze kuko tuzoca tuzinduka tugenda kare mu gatondo canke muravize ikindi mu gatondo ni vyiza dutegereza kuba saa moya zo mu gatondo turi kuri aeroport ku kibuga c'indege nuko rero bari nka saa 10 zo mu gatondo vyiza muriko muriga umengo ni muri Mexique ariko hanyuma tuzovuga kuri ivyo kuko dutegereza kuva nga nka 6 zo mu gatondo saa 6 ni saa 6 ashaka kare mu gatondo tugategereza kuba turi saa moya tugategereza kuba turi muri Bogota saa 4 na vyanzazaniye gato navyitiranije ivyitike y'indege ariko uko ariko byo bari vyiza nivyo ivyo bari vyiza rero nuko rero ntizoba turi saa 10 zo mu gatondo ho bari nka 6 nivyo ni vyiza ku isaha mwateguye ariko saa 3 dutegerezwa guca tugenda saa 3 ndibaza yuko ariyo saha nziza isaha kumbure isaha nziza yo gutonda ariko tuzoba turi mu gikorane kandi ibintu byose Imana izoduha muri ako kanya tuzobigira muri ako kanya nta cirwa dufise nivyo ni kuvuga ko ni ikintu ciyongereyeko kandi reka turabe nimba mu vyigwa twara dufise ngaha sinibuka namba bendi canke huriyo namba bavyanditse hanyuma turaza kubirondera batereza ko bavyanditse ngaho aho nyene niho batereza kuba bavyanditse ni vyiza kuvyandika ibanga ry'iki ni vyiza turaza kuraba mu bintu byose mu vyigwa twari dusigaje ngaho turaza kuraba namba kimwe muri byo twogikoresha ejo mu gatondo hariho n'ibindi bintu hariho n'ibindi sinzi namba naravyanditse nuko turaza kuraba rero ico tuzokoreshamwo ejo nuko rero Imana ibandanye kubahezagira mwese Imana ibarinde murakoze cyane kuba mwaje hano ndetse no gutega amatwi mubikunze kandi mubandanye mukorera Yesu Kristo mutahura rino banga ry'uburinganire kandi Imana buri gihe izokwama idufasha idufashiriza mu buringanire bwa gatandatu mu buringanire bw'indwi mu bwa gatandatu no mu buringanire no kuvuga ngo vyose Imana izobikora kubw'umugisha umwose muri mwebwe ndetse no kubw'umugisha wanje no kubw'umugisha wa buri muhungu wese n'umukobwa w'Imana no kubw'umugisha bw'ubwoko bw'Heburayo nabwo ese Imana yabanaye kubahezagira Imana ibarinde kandi babandanye mugira umugoroba wuzuye imigisha y'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo marayika w'isezerano amen kandi amen mu izina rihoraho ryo mwami Yesu Kristo amen ivyiza hamwe natwe hano Imana iguhezagire Franklin hamwe natwe Franklin kugira ngo bandanye